No. Mbandanye cha. It's a yes or no because I'm the one talking. Rekani shure dramatic. Kubera the question is ni gushaka kumenya uwateguye concert no kuvuga ngo ayo mafaranga sinakoze. Jewe ukuvuga ngo aba artist n'abataye. Jefise n'ama. Listen, I'm asking you one. I'm asking you one question. Mbandanye ndabivuga ingene bimeze ni numire nje kuryama. It's your own interest. I know ibi bintu hari abantu bariko barabifata. You all gonna publish it everywhere. Jewe I think naje hano kuvuga the time nakubonye uduze. Je nari nanse kwinjira muri live for real. It's my time. It's my time to talk. It's my time to talk. Mbandanye ndabivuge byose cyangwa my question. If you avuga ariko the question ni uko barimo kuncafuza ngo je namwambuye drama cy'amafaranga. Ico nico question. That's it. I have every details. Nicho ndiko ndakubwira cause nina bandanyuza kuboneka nabi. I don't want that. I respect you. Like kandi I know vugisha ukuri. Mucha make basi vugisha ukuri umwana w'Imana. Yo. Ni sawa. Where's the guy? Ndavugana nande. No, it's me, Nigeria. Who is you? No, it's okay. Listen, who's you? Long story short. Dukoresha Kirundi, please. Ego, dukoresha umwanya, sivyo? It's okay, blah blah blah. Narakurondeye dukore concert, nakoresheje 160 millions. The fact you guys muvuga yakoresheje 160 millions. Even aba artists bavuye mu kindi gihugu baje nga, they went to the hotel room. Nanje ubwiwanje mba mu Burundi ntashobora kuraramo. I don't know if you hear what I'm saying. Dukoresha Kirundi, please. Hey bro, let's say I'm talking. Simwe mwamamagaye none. Let me talk. Amanigire n'umunota umwe sindabagora. So, PCK is I can see. Wait. Uvuga wisanzwe ntazi umunota umwe. Ego. The guy is here. I understand. Ariko avuga ngo nta bapolisi jewe bantwaye. We did a concert irahera ntiyitwaza by'abapolisi by'umwanya iki. I respect the guy to the fact abantu bambariye ibintu vyiwiwe and I was like, you know what? I'm just proving you ko ibintu bishobora guhinduka, ashobora kuba ama histoire yiwe ya kera atakiriwe ubu. I believe in that. Umuntu wese arashobora guhinduka. That's what I tried. Mugabo nasanze atari byo. You see? So, after je dukoze concert abantu abasinzi ko hari abantu babibonye je haje abapolisi bashika nka 15. I don't know. Bankuye kuri stage, inyuma ya stage barambwira ingo mugende muvugane. I went there. Amafaranga yose yavuye muri concert. Nta na kimwe nigeze mparura, genre bose bariko barabiharura bicaye hajya baraharura amahera yavuyemwo, baraharura ibintu byose turandika impapuro ndazifise je. Uyo nazafise. So, ndazanise bambwira amahera uyatware muri park. Ndayatwara. And then umutwe munini wiwanje cause I know the invest yabayemwe muri concert. I know the energy yari iri muri concert. Ico gihe without even going ku ruhande. Nakoze concert ntameze neza like I don't know mu mutwe whatever like I wasn't okay. Simuze ngo nari insaraba I wasn't okay like mental. So bukeye I went there na micro na San H na ba journaliste bonga and then dutwara amahera muri park. Then ndababwira ati aha rero dusaba artiste bavuye muri Tanzania tu nta uwo mugabo ariko aravuga ko je ntashima nta kintu na kimwe aba artiste ntibanamuzi ntibigeze banavugana n'ikintu na kimwe gihe bari nga. I was the one in charge of everything. Bro nasavye amahera ku ruhande hari yanga. By everything you mean what? Kandi yumva ari we karavuga yuko ise no. Listen. I'm not gonna lie. The guy niwe yateguye concert. Thank you. No, reka twumvirize vyose kwanza. The guy niwe yateguye concert. A to Z. Urumva? A to Z. Mugabo byari ku munwa no mu bikorwa bike like awanzoza. N'abartiste barasuzokora
even the stage nayibonye ku munsi wa nyuma. I was like tuzokoresha live je naramubwira ama detail, it's okay, niko dukora twese. So the guy mu nyuma hagenda haraba ama misunderstanding, jewe amafaranga kayama hakacazamwe n'ama histoire y'ama concert yo muri Canada, nkumva umengo biriko birantera amakenga, ndavuga ati mviriza rero ngahantu before yuko whatever happen bizobe namaze kumenya ahantu magaze, like situation ndimwo, menye jewe nakuye mwiki, menye nungutse mwiki. Mugabo purpose yiwanje kwari kuvuga ati concert be successful, ejo bizoja kwizina rya Dramati, ninagenda nkagira ibintu ku ruhande bikagenda nabi, izina riza kononekana n'izina ryiwanje. So I was like okay, aba artists barashika ngaha byose was him, yarabirishe kabisa, but twabaye duhejeje kugeza ngaho ari live araza kuvuga I don't care, twabaye duhejeje kugeza ngaho. And me birazwi yuko muri organisation ya concert umu artiste akaza akora nako kuba umu artiste, urumva nako kumenya abandi yiwe imeze gute, aba danseur biwe bameze gute, performance yiwe, like the whole staff y'umu artiste imeze gute, ibintu bipanze gute. The rest of the thing iza gutegura abantu bari muri concert, bari muri organisation ya concert. And ku ruhande abantu bari muri organisation ya concert, it was Ami Pro and Asan H, nibo bantu nabonye nta wundi muntu nigeze mbona. Mbwira rero abo bantu ngene baza kumanaginga the whole situation ya concert, uri kuvuga ko hashize mu 160 million y'amarundi. Are you mad? We all know yuko muri 160 million haza ko harimwe abantu baza gukora ibintu byose. Ami Pro numu MC ntaza gutegerezwa kuja gupanga stage, ntaza gutegerezwa kuja gupanga VIP. Aho nk'umu artist nziko nza kurimba muri concert yiwanje, I turned out nisanga ko I'm the one ariko akora ibintu byose. I'm the one on the ground, I'm the one in the air, I'm the one ariko atwara aba artist, I'm the one ariko gaburira aba artist, I'm the one ariko, no fucking way. So I was like okay, maybe kwera ko twari dusanzwe tuvugana n'umuntu turiko dukorana iki gikorwa, I can't lay him down, turiko tubikora twese ni kwizina ryiwanje, so let's just do it together. I believe in gukorera hamwe. So the guy out of nowhere kumusi before your concert je baramamagaye and they were like oh ingo witabe kuri park. I was like kata amakosa nje nagize nta muntu twashwanye kuri park ngiye gukora yiki. So I went there ngiye hari hirabura, like n'umuntu yamamagaye sina namubonye neza, sanga famille zicaye hanze, sanga Ami Pro ari ngaho, sanga Asan H ari ngaho, everyone. So they were like umuntu bitwa PCK uramuzi? And I was like yeah, uramaze kumubona? I was like no, kweri gukorana n'umuntu utazi. I was like twe nk'aba artists we don't need kumenya umuntu ugira mukorane bica guciriyemo ivyo bibazo babibazwa nande na procureur, sinzi ko bamwitwa procureur cyangwa whatever. Okay. So jewe ntanuwe narinzi nari ndamubonye ubwa mbere, you see. And then arambwira umuntu bitwa PCK uramuzi? And I was like yeah ndamuzi, mugani sindamubona mukorana gute utarabona umuntu. Ndamubwira ingene bigenda arabitahura, ndamwumvisha n'ingene twagiye muri Europe, urumva muri Dubai, maybe no mu Rwanda no mu Bugande ugakorana n'abantu utarabona kandi bikagenda neza ugataha. Arabyumva acanyereka famille. I swear to God uwo mu mama she was crying like abana biwe ndabaraba nanje ndumva isoni ndavuga what happened. Yabakwerese first of all amafoto ya Pado gato yakwerese. Yeah twari turi kumwe twicaye. Okay. Sorry PCK niwe watanguye kuvuga ibintu, so I had to say everything. I'm sorry cause ndashaka ko tubivuga bihere ejo sinzo kumva uri kumbwira ntangaza nayo mu bantu. So Amati, wewe because even me no okay, nababaye kubera umviriza ye nacecetse uvuge jewe magari ndashobora guhagarika because I respect you bagay. Ikintu nje nashaka ukonfirme kubera no muri Canada barimo kuncafuza ngo je nakwambuye amafaranga. Oya PCK, you
You know what's happening? You know what you did? Mbwira mbandanye cyangwa ni no drama. Okay, wavuze ngo concert nabwo yatwaye 160 million. Reka ndabigusigurire rero. Tell me. No. Oya, ni Jeff Jambo ndikunda bana. Reka ndakwishure uwe aho 160 million yaki. Reka ndabigusigurire. Tubikoreka abantu bakuze ndabasabye. Sorry kwa. Ubundi Dramati wamuhamagariye iki we? Ndamwinze mwese. Okay, PCK wavuze Dramati reka avuge hama haraza kugera umwanya mwese muza kugira muze kuvugana je nakoze ibi na twakoranye ibi nibi Dramati ashobore kukwishura nawe umubwire Dramati ibi nibi niko live igomba kugenda nimwavugira icarimwe biza kuba akavuyo cyane. So ubu mwanya Dramati ni wafisi ijambo Dramati vuga hama ni waheza PCK na waraza gufata uyundi mwanya wiwe. Okay, thank you. Muve muri mute. Va muri mute nani? Happy Mbanza. Dramati. Before ko mbandanya. Ndasabye ahantu ari andaza rikaranyumva. Ni yes or no? Because I respect the guy. Kandi ntavuge ngo sinshima nitwigeze turonka n'umwanya wo kuvugana nivyo byo kuvuga ndamushimira nivyo byabo ba promoter vuga navugishije. I've never talked to anybody. I swear to nimba aberetse ama chats yiwanje ngo ndavugisha nabo bantu nayabereke nshanza kwemera ko I'm a fucking psycho kandi ndumwana mu. See, listen, the thing is PCK, you know the whole story, you know how long it is. Mbwira, are you sure like ndabivuge byose mbandanye o ninumire nivire ku live nje kujya? Because it's your own interest. I can go to sleep. Bandanye change minumi. Okay, mimi ni kujibu tu. No. Bandanye change. It's a yes or no because I'm the one talking. Reka nishure Dramati. Kubera the question is ni gushaka kumenya uwateguye concert no kuvuga ngo ayo mafaranga sinakoze. Jewe ukuvuga ngo aba artist n'abataye. Jefise nama. Listen, I'm asking you one question. Mbandanye ndabivuga ingene bimeze o ninumire nje kujyama. It's your own interest. I know ibi bintu hari abantu bariko barabifata. You all gonna publish it everywhere. Jewe I think naje hano kuvuga the time nakubonye uduze. Je nari nanse kwinjira muri live for real. It's my time to talk. Mbandanye ndabivuge byose cyangwa stay control tusame sana abantu bavuge ivyiwe. Ibyo bavuga ariko the question ni uko barimo kuncafuza ngo je namwambuye Dramati amafaranga. Icyo nicyo question, that's it. I have every details. Nicho ndiko ndakubwira cause ninabandanyuza kuboneka nabi. I don't want that. I respect you. Like kandi I know vugisha ukuri. Mucamake base vugisha ukuri umwana w'Imana. Ari amafaranga nako. Ego. Mucamake. Ari amafaranga nako. You paid me. You paid me half. Wandishi gice jana mayasini mbaya kwa Canada barimo kuvuga ngo je nagutwa amafaranga ya show nakwambuye amafaranga kuncha so ari anaya amafaranga nakwambu nyene the whole issue irahuraza kumva impamvu babivuga ivyo bintu byose kandi biza gusanga byavuye kuri wewe so mbandanye cyane ikintu cyavuye kuri je Dramati kubera je na no munsi numwe navuze Okay, yes or no? Bandanye cyangwa ni numero because wambwiye wanutse you hate me say whatever I can go with your reading 60 million nakoreshe muri yo show Dramati nibyo wavuga the voice na 60 million sorry the voice okay 10 million nangaye mu marundi no nangaye mu marundi the guys you never paid them remember hey the voice is namwishuye. No, they were. You know how they were talking about you? You know how they were talking about you here? Oh my God! Listen, Mgira, mbandanye cyangwa ni because I'm loving this. Umpiriza basi, rindira. Jewe, nimba byo ukunda. Tugire WhatsApp. Please tell me. Ndamshire Mr. Blue. Tubaze. Oya. Sinishuye ninde kuri WhatsApp. Oya. No. Mbabarira umbwire mbandanye cyangwa ni numwe. Je nakubajije gusa narakwambuye amafaranga. Numbaze ko nije ndimo ndavuga nakubajije gusa mbandanye cyangwa ni numwe.
Dramati ni question nyishura yes or no. Ari amafaranga kubera question yakuzanye. Ni kwemeza nimba nakwambuye amafaranga. Concert ni tena naiteguye. Ni je nashize. Ariko tuseme sana kwanza Batabanza vuge. Please. Ah no. Bana yacha vuga umwe. Nakwambuye yahe mafaranga ndakwishure. Vuga amafaranga nako. Uraza kumva ingene wajyambuye wewe bwira banzurindire Pascal kugira ngo wumve ivyo ari kuvuga. Come on guys, turakuze. No, ntabwo. Murakuze ariko nukamuvuga umuntu nabi. Ngo nabambuye amafaranga. Warashatse ko yaduga yaduze. Abandanya vuga cyane. Yagusabye n'uruhusha. Bamatarika bandanye mvuga cyangwa ni numi cyangwa areka. Iyo ndaga none mashini yazi ndahine. For the respect ndagufitiye nakubagije cause ndabizi ibintu byose histoire if nina ivuga ni wowe bijya kura hari abantu bari kwara no Nirna I really appreciate everything yankoreye sishobora kumuvuga nabi and then kubera ko nzi yuko how bad bishobora kumwafecta muri societe cyangwa mu bandi bantu baza kuvyumva maybe bahora bamwubaha cyangwa bamwizera so I'm asking him if yumva ari tayari ko ndabivuga I can talk like we twese turinga muga atabishaka akichiyo for real Dramati Iyo bisanzure ruvuge bagiye drama ndo Mike muvugana kaka vyihorere mani ni wimanuki yego okay thank you kurya mwubashe ukavuga yuko yes or no maybe the reason why avuyemo is just because atashatse kwishura thanks a lot Dramati vyaheze gibiye kwavuze yashe yaheze yacana nacho achana nabyo kabisa Dramati achana nabyo rekana nabyo kandi ugize neza cyane kandi ugize fresh urakabona utanabivuze man Endo champion we na makigamani ngo je ngo ndazi ibyo physique yakora rekana endo no rekana champion uziki mashini yanje bigiriyemo kwanza mashini yanje guye hasi kandi iramenetse mureka yene baza ko ibintu kwera ivyari ukunda hahiye barundi dukunda gapfa mugabo urumva endo mari wumvise Endo laptop yanje banzu mpa amashugo yanje endo Mike no kuba Endo yo wumvise Dramati ntiyigeze agaya kandi yarashimye kuvira mukoreye ariko hari ibintu biri deep cyo gituma Kenzo karena namubwiye burya ikintu cyose buryo giha umwanya bro Kenzo kirazira guhengama buri gihe bro ifo yuko ugenda kuri kote zose cyo gituma karena navuze nti burya umwanya niwo nyishu y'ibintu byose sivyo kandi ururimi gumwe rukamwaera Mga Endo sawa Usikeye yaje mga tubarira ivyiwe byose twamumvira ndemwibagide Dramati yabaye mu respect amubwira ati none ndabivuge byose bivuge neza ndabizi jewe ndakwisabye nawe yabajije uwo vyega ati ndabivuge byose uwo vyega mugabo rega nce nakubwira ngene wowe yarari aleze kugenda kuvuga ivyiwe mugabo amaturumva wewe yari aleze peut-être yagize isoni bivanye n'ukuntu bakoranye yavuze ati jewe uyu ni boss wanje ko ndavuga PCK yarari aleze akatubwira ivyo Dramati ibi nibi mugabo PCK na Dramati ni bagomba kumera kimwe reganire umwe wese abafise ukuntu atwara ibintu vyiwiwe ça c'est sûr mugabo nabone ivyo ndakubwira ingene rero muko mamuntumisha rero mu bya Dramati kandi wowe batumbize rero washaka oya je narinje mugoro nundi vuganye mugabo nabona umwanya wo kuvuga ivyiwiwe Endo dukunda hahiye Endo tubabarira umviriza abantu mukunda hahiye kandi bizobacamo ibintu byahahiye uza live dukorotse ko tuvuye umviriza tuvugisha ukuri sibyo tuvugisha ukuri PCK yavuze version yiwe Dramati yavuze half of it kuri bamwe bagomba amengana igice cyabyo kumbure nawe yavuze ati nta namwake mvuze mugabo the good thing nuko umwe arashizemwo maturité yo kumusaba uruhusha do I continue or not he asked for his consent that shows yuko
the guy, no matter what happened, or more he still respects the fact yuko he fucked up. Let's say yuko aruko byagenze. Sibyo? Mugabo twese buturashaka umwe wese arashaka kugira conclusion kuko même après ko dramatière kubivuga byose nticyari kubuza ko abantu still bahengamira kuri side y'umwe canke bakatahura ukundi kuntu kuko twese dufise ukuntu dutahura ibintu n'ingane tubona ibintu. So ikintu kiringo umwe wese entre les deux barazi byabaye kandi barazi ukuri. So no matter what we do you kugira ngo to keeping on fire hagume hasha kubera ari byo dushaka ukuri kwa vrai ninda kuzi ataribo nta numwe aza kukumenya. So let's continue haba abandi batahura ibindi ubuzima bubandanye. That's it kuko nitwabandanya gucyonye ntibihera. Niyo mpamvu twashaka ko bivugira ba nyir'ubwite. None nibabivuga wewe uza kucutahura ikigakenza utahura ibyo wawe bavuze nuko habaye ngo kutagira nogira abantu bumvise what's going on. Me urumva wumvise what's going on. Okay, mugabo urumva basavye consentement yo kugira ngo babandanye ntayo bahawe. So which means if savye consent ku kintu peut-être ko shobora kuba kiri sensible kuri wewe gakenzo utayimpaye. Do you think I should go over and say it? No. Change nkavuga nti let me just leave it abantu biyumvire ni ibyo bashaka kuko nubundi it's not gonna stop it. Nimba umva respect ntabyo nakubwira ntabyo ukora. Exactement. So he gave the guy the respect of asking for the consent. The maturity was there. Mugabe, the guy was not up for it. No, tiro rya mama. As kona tangwe live. Ikintu cyatumye nugura live. Nibi bintu byo kwishura umuntu aze kwici izina ry'umuntu. Ibintu byuko abantu baza bagakora ama event ngaha mu Canada abandi bakabwira abandi man gico kintu urugwankano ruri mu bantu ba entertainment aruvuze mu buriri abo bandi nabo vuga yuko bahawe amafaranga kugira bici izina ry'undi muntu burya nabo wabazanye ngaha two kumva ibindi mugabo. Mais c'est ça. Nico gituma mvuze yuko yagize neza gusaba consentement mugabo kuko pisike nawe ubu unyahari avuga ati why didn't I say yes or no kuri pano kuko yamusabye consentement hanyuma aranka kuyitanga which left us in question mark. None bya bindi byose yavuze ubu hansi kiko avuga ego canke oya kugira abandanye. So uko bimeze pour le moment bimeze neza cyane umwe wese arashobora guconclure uko abibona mugabo hadasuye kujamwe guhingama ngo je ndi ku ruhande rwana niyo mareka ikintu twe twosaba bagende babiganire nkuko babiganiriye mbere bategura bagende babivuga sivyo twebwe ntidukeneye kuza kutwimenya ngo naka bafitanye beef urumva babiganire nkuko babiteguye hagati yabo. Nimba umyaza akavuga je ibi nibi uyundi akabwira mpuruhosha kugira mvuge ibi nibi bro tout simplement babivugane nk'abantu bakuze. Hanyuma ikindi naco parfois les réseaux sociaux ni nziza ubundi mwanya nimbi urabyumva kuko unya réseaux sociaux ahantu igeze irashaka kuguteza imbere cyangwa ikapaka n'utwo wari ufise twose tuvugana sinyitashi muhinga urabyumva. So guys, whatever you do in your lives make sure yuko réseaux sociaux vraiment irashaka kuguha ibyo ushaka byose kandi uko yabiguhaye kongera ikabitwara byose atana kimwe gisigaye. Ukono kore from so twige gukoresha réseaux sociaux ntiri ngaha kugira ngo tuburingane canke tuvuga ngo nakayagize ibi nakayagize gutya même si parfois usanga nyine atayashwa dufise ari kubikomatako mais hariho abantu bakuru mukate muri ibi inye vya réseaux sociaux. So ibintu byo kucamuriza guharira nico gituma usanga n'andi mapeyi twa deja mu Burundi ndakunda kubivuga ndakunda ikintu le Burundi mugabo nama nkunda kuvuga ko atahantu nahama tuzokwigira tugera kuko jama iri mu Burundi irarenze. Like you can't always ikintu cyose the small thing that happens between you and somebody have a misunderstanding which uja ku ma réseaux sociaux
wa bla 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 bla. So mubivugane entre vous bihere ntimusubire no gushiramwo ngo urumva byari bine byari bitanu. We don't want to know at this point. No mugabo ukuntu umuntu abihandlinga niko bitandukanye. Apparently rero ico kiragora abantu benshi how you handle things. Ndetse hypocrisy ni bayi bice mitwe. Urumva abantu ntituzi guhandlinga things. Hama nk'uko Tiro yabivuze bashe Beba turakumva network sorry everything Imana irahise hari ikintu ivuga umva Kenzo bari live Kenzo uranyumva jewe